ni inkuru y'umubabaro ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, ni inkuru y'umubabaro ku bakunzi ba label ya banyempano nyuma yuko hari hitezwe igiteramo kidasanzwe ku muririmbyi Double J once again benshi muzi nka Mugisha Jean Junior, inyuma yuko hatangarijwe yuko agiye gukora igiteramo ca mbere i Bulayi, aho yari guhuriramwo n'umunyarwandakazi amaze ibisi abica bigacika umuziki w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ariwe Emerance Bwiza. Mweshi mwamenye umuziki nka Bwiza, ni igiteramo cari categuwe yuko kiba kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 mu muji wa Rio, neza na neza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko amakuru aza atangwa nuko Mugisha Jean Junior atacitabiriye kino giteramo, ahubwo akaba yasize hanze ubutumwa bushimangira yuko impamvu za visa arizo zatumye kino giteramo adashobora kucitabira. Ni inkuru y'incamugongo cyane ku baririmbyi, inkuru y'incamugongo cyane ku bakunzi b'umuziki. Yanditse ati postponed, no kuvuga ati cyungurujwe iriyo kumvo zitatuvuye ko ntabwo twashoboye kuhagera ngo dukore igiteramo nkuko mwari muvyiteze, mutwihanganire cyane, igiteramo cyungurujwe amatariki mashasha turayabamenyesha vuba, ntaco nobahisha, ikibazo ni visa, ikibazo ni urupapuro rw'inzira. Ubu nibwo butumwa Double J ahejeje gushira hanze kuri no mugoroba w'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023, byerekana neza yuko kino giteramo cyateguwe na Kigali Event kitakibaye, nubwo coba uno muririmbyi Double J once again asanzwe ari muri banyempano adashobora kucitabira namba. Ni inkuru ije ibabaje cyane mu gihe uno muririmbyi cyari igiteramo ciwe ca mbere agiye gukorera ku mugabane w'u Bulayi, inyuma yuko mu mpera z'ukwezi kwa 12 yakoze igiteramo akagikora mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu benshi muzi nka Arabes Unis, igiteramo yakoze bigashimwa. Iyi nkuru rero y'umubaro yeherekeje n'isafuriya irimo uduharagi yamenetse, byerekana yuko ari umubabaro, kuko koko bigoye kugira ngo ushobore kwandagura agaharigi kamwe kamwe kugira ngo ushobore kuronka ivyo ushobora gufungura. Iyi ni inkuru ije yerekana koko umubabaro. Kino giteramo rero cyari giteganijwe kuri wa 11 z'ukwezi kwa gatatu, cyari kubera kuri Avenue Garine ni mu muji wa Rio, kikaba cyateguwe na Kigali Live Present. Ni ibintu umuntu ashobora kwibaza ko mu gihe no muririmbyi Double J mu mpera z'umwaka uheze, nyuma yo gukora indirimbo no muririmbyi Kenisor yise Quality, yaje ishimisha cyane abanyarwanda, ndetse bituma uno muririmbyi atangura kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda gushika n'uno munsi. Ari umuririmbyi muri bino bihugu bibiri ndetse no hanze mu wa diaspora asigaye azwi ku rugero rudasanzwe. Ni muririmbyi yatanguye kera mu mpera z'umwaka wa 2015 na 2014 atangura ku ndirimbo Genda Mahoro, indirimbo yakunzwe ku rugero rudasanzwe, hanyuma atangura kwemegwa ni label ya zitandukanye hano mu Burundi, harimwo na Bantu Boy yashitsemwo mu mpera za 2018 gushika mu mpera za 2020, aho nawe yashinga label yiwe ya banyempano bari kumwe na Kiriku gushika kuno munsi. Uno muririmbyi akaba ari umwe mu baririmbyi
barabwa cyane ndetse bitaweho, atari abarundi gusa ndetse n'abadiaspora baba hanze, tutibagiye muri bino bihugu bibiri nyuma yo kwifatira Uburundi. Ubu akaba ageze mu gihugu cy'u Rwanda, akaba amaze gukora ibikorwa byinshi byakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, aricyo gituma ari umuririmbyi gushika kuri uno munsi arabwa cyane. Double J rero tuvuga duti tumwihanganishe kuko ni ibintu bibabaje, ni ibintu umuntu wese ashobora kubona akavuga ati ntivyari bikenewe, ariko ko byashitse. Hanyuma kino kibazo ca visa igihugu cy'u Burundi ndetse n'amakungu, abantu bajejwe ivyinjira n'ibisohoka bakaba bovyicarira kugira ngo ibibazo nk'ibi ntibisubire gushika, kuko ibi bica intege na cyane abaririmbyi canke umuntu wese afise intambwe yogira icyo ashitseko kugira ngo ashike ku kintu kizima. Ni banyempano rero kuri uno munsi ari imwe muri rebo ihanzwe amaso cyane na kare. Bino rebo isanzwe irimwo abaririmbyi babiri, kuri ubu isanzwe ifise indirimbo zakunzwe cyane inyuma ya Kiriku ndetse na Double J, bose bakaba ari abamwe mu bantu barabwa cyane. Indirimbo zabo zimaze kurabwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube, nka rumwe mu rubuga rukunzwe gukoreshwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire rero makuzi muri Ibyacu TV namwe mwese mudahisha mu gukurikirana bino biganiro byacu. Tubasabe mugire subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye mubandanye muyaronka, kandi muyaronkera igihe mwoye ku wabira. Ugize subscribe bituma uronka amakuru ku gihe, ndetse bigatuma buri gihe uba update. Subscribe, share, like, comment. Thank you so much.